Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Muhora mwumva ico bita isambwe. Isambwe ryakora ni igikoresho cakora mu bihe vyo kubandwa. Mbega iryo sambwe ryari rimeze gute? Ryari rifise igikorwa ikihe? Ivyo ni ibibazo wokwibaza, ariko inyishu iri ngaha. Reka mbanze ndakwereke iryo sambwe, hanyuma duheze tubandanye. Muri nyashusho uraza kumvamwo n'amajwi bakurambere bagusigurire neza ico arico isambwe, hama duce duheza tubandanye. Murakoze. Iri sambwe isambwe baza barayishira hejuru bayikiriza hejuru. niyo Murakoze cyane rero. Isambwe muraribonye, mumaze kuribona rero mugaca mumenya mu bikorwa vyo hambere by'abarundi. Nuko isambwe ryakora mu migigwa yo kubandwa. Mu gihe cyo kubandwa rero iryo sambwe nkuko abakurambere bo ku mpinga baritubwiye yuko Kiranga yafata iryo sambwe akaza ararizungagiza hejuru nko mu mugigwa wo guhezagira. Yaca afata iryo sambwe Kiranga akarihezagiza, abantu akaguma arizungagiza nk'uku, akaguma arizungagiza akarifata mu minwe akaza ararizungagiza. Nuko rero baciye bagereranya no mu migigwa y'ubu, aho hari aho usanga abagirisha imigigwa yo kubandwa, baravuga imigigwa yo gusenga mu buryo bw'ubu atari mu buryo bwo kubandwa. Haba umugigwa wo gufata igikoresho bahezagiza abantu. Muzobona nk'amashengero bajya bafasha abandi gusenga, bajya bari imbere mu gusenga, bafise ububasha bwo guhezagira, bafata igikoresho kibafasha guhezagira abantu bakagikoza mu mazi, hanyuma bagahezagira abantu. Niko bagereranya rero isambwe n'ico gikoresho c'ubu mu masengero. Ico gihe murumva yuko uwari imbere y'abandi mu kubasengesha arivyo bita kubandwa. Bo ntibavuga ko ari ugusenga, bavuga ko ari ugusenga Kiranga. Nabo nyene ko ari ugusenga, nivyo nabo nyene ko ari ugusenga. N'ubu ni ugusenga. Ico gihe nuko babicisha ku mwami Kiranga, ubu naho babicisha ku bandi bivanye n'isengero ryabo ico bemera. Hari abavuga ko ari abapasitori, hari abavuga ko ari abapatiri, hari abavuga ko ari abashehe, gutyo ngo abigisha abadiyakoni. Ni umuntu abitomokerwa amaze kuja muri ayo mashengero akabibona. Abo rero usanga bafise uburyo bahezagira abari muri ayo mashengero yabo. Nico abakurambere bacu bafata yuko bafata ico gikoresho cyo hambere c'isambwe bakigereranya nico ababubu mu mashengero bakoresha mu guhezagira abantu. Nuko rero abakurambere ko batubwiye bavuga ati washobora gusanga umugi wo kubandwa aha ushobora guhinduka gato ugiye ahandi. Nk'ico bita isambwe, uri Bururi, uri Muramvya, uri mu Cankuzo ashobora gusanga iryo sambwe ryari rifise irindi zina. Bavuga isambwe, hari abashobora gusanga bavuga isando, gutyo. Nuko tuzoza turuzuzanya uri hari akatubwira iryo sambwe ingene nabo ryitwa n'ivyari birigize, kuko woshobora gusanga vyahinduka bivanye naho igice c'igihugu cari. Nk'abari mu Kumoso ugasanga n'abari mu Bweru ntivyoba vyari bimwe. Batubwiye ko ushobora gusanga n'uruvyino ngaha baruvyina uku, ugasanga hariya hari akandi kiyongereyeko bivanye n'ubwenge bw'abaruteye, ugasanga hari akandi bumva bokongeramwo. Nuko rero mubandanye munezerwa n'ibi bikorwa byanyu. Murumva yuko turi ku kivi. Uyu mwaka tubabwiye yuko tuzokora cane. Mugira amahoro rero, muroranirwe.